Belgique muri concert izoba le 27 zo kwezi n'umuturi ni ibintu vyadutwaye umwanya hafi y'ukwezi kose turiko turitegura so ndibaza ukwezi si gutoya cyane uri kurategura ikintu kizoba isaha imwe so narashoboye kugerageza kwitegura bihagije kandi I'm good to go and I'm ready to go. Yezino saa dufise deal yindi yo muri Bordeaux mugabo bivanye n'umwanya tuzoba tumaze hariya ama information yandi muzoguma muyamenyesha. It's a blessing bikanerekana cyane cyane ugwaruka rushaka kwiteza imbere rugikura yuko buri kintu cyose gishoboka iyo washatse kugishikiriza abantu iyo washatse kucishikiriza nawe ubwiwawe ngo gikure mu nzira so it's a blessing kumva ko nzobandi kumena bahaga it's a blessing kubona yuko n'umufana wa bahaga azogenda amenye Drama T wariwe so yeah DJ Pole ni umuntu novuga afise agaciro kanini kubera ko aharanira iterambere rya Drama T mu nzira imwe canke iyindi urekanye na Drama T gusa ni mu muziki ndundi muri rusangi so n'umuntu abantu benshi bari bakwiye guha agaciro muri ino industry novuga ko sinigeze ndanabirota gikuru nuko vyama bihari ukarindira gusa ko biba mugaye cyo noshimira Imana nuko bishoboye kuba twari ko turategura video ya bizovana n'umwanya mugabo ico nzi nuko twamaze kuvugana na maison ya production no kuvuga nzoshikayo tuca tubijamwo video irashobora kuboneka anytime umwe wese ni ivyumviro vyiwe ni passion yiwe ni like we follow our dreams we follow our goals so mu ndoto zanje ndumva ko nzojayo bitegekanijwe bidategekanijwe ko njayo ngumeyo sinzojayo ngumeyo aho ucatse kuvuga igihe Drama T no kuvuga ati igihe bizoba biri tayari ko nja nko kubayo ntagiye gukora amangaruke